Reka subire ndabahe ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudeni ya Isange TV ishani bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu uyo muri iki gitondo, hakaba ari amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo bagiye gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwitwaje ibigwanisho, Perezida Ndayishimiye kandi yatangaje ko mu gihe ngo umugwi witwaje ibigwanisho wa AFC M23 ushobora gufata Uvira cyangwa se uguca ujabuka ukinjira mu gihugu cy'u Burundi gufata Bujumbura, yari yavuze ko nawe azoca yinjira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aciye mu Kirundo agaca afata umugwa mukuru wa politike w'ico gihugu kibanyi. Ivyo kandi Perezida Ndayishimiye yabigarutse ko ubwo yaganiraga n'abamenyeshamakuru batandukanye, nk'umumenyeshamakuru wa BBC Gahuza Miryango ndetse n'umumenyeshamakuru wa France 24. Ibi kandi Ndayishimiye yabigarutse ko ubwo yaganiraga na bamwe mu bahagarariye ibihugu vyabo n'amareta ngaha mu Burundi, aho yatangaje ko intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ishobora kuzohava yaduka ikaba intambara y'akarere. Ibi kandi Ndayishimiye yabigarutse ko anavuga ko isaha n'isaha iyi ntambara ishobora gushika mu Burundi. Yabivuze yafize ubwoba ntangere ko bishitse ngo intambara igashika mu Burundi ngo ibintu bishobora kuyangara. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yaciye atanga itangazo ko ategeka ko ngo igisirikare c'u Burundi gishobora kujya ku mipaka kugira ngo yicungere umutekano w'u Burundi. Mu gihe kandi Ndayishimiye arajwe ishinga ndetse anatewe n'ubwoba n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Uyu ni umugwi w'abarundi ukorera mu mpanuka bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo muri Sud Kivu. Mu gihe kandi Ndayishimiye yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko coba gishigikiye uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu kugabanya umutekano mu Burundi. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibi yagirizwe yivuye inyuma, ikavuga ko hatahihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu kugabanya umutekano w'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho ndetse yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gicumbikiye bamwe mu basize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ubwo wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagira atembagazwe. Akavuga ko rero u Rwanda rucumbikiye ngara abasi b'u Burundi ngo byosha bikanoga mu gihe bo babarekuwe cyangwa se ngo u Rwanda rwo barekura rukabohereza mu Burundi. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo itangaza ko idashobora kubarekura ngo bitanyuze mu mategeko nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR ribitegekanya. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye rero ndetse n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Guilaine Gatoni yatangaje ko mu gihe ngo u Rwanda ngo rwoba ruhaye izo mpunzi u Burundi ngo umubano wocangwa umubano ntangere kandi ngo n'imipaka yo cayigururwa ngo ubutazosubira kugarwa. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo ivuga ko igomba gutanga izo mpunzi biciye mu mategeko nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR ribitomora. Kuri ubu ngubu rero amakuru ari ku rubuga nuko mu minsi iheze hari amakuru mwarose avuga ko hari bimwe mu bibombe byatewe mu bice bitandukanye ngaha mu Burundi na cyane mu urugombo rwa Cibitoke, intara Cibitoke ya kera. Abanyagihugu batekewe mu ubwoba ndetse no mu kiyaca Rusizi niko ibintu bihagaze. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise nuko Uvira ngo ariho hari hitezwe intambara y'agakura, ariko kuri uyu wa 11 z'ukwa kabiri umwaka wa 2025 aho yari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko umwari wa M23 AFC ngo uhirahiye ugafata Uvira ko ngo nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Ndayishimiye kandi yabivuze yarakaye cyane bidasanzwe, yanavuze kandi ko azohamagara abarundi bose ngo guhera Nyanzarake Imakamba kugira ngo baje muri iyo ntambara yo gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ntibyatevye ku mbuga ngurukana bumenyi haca hatangura abahinga bavuga nk'uko kwa Evariste Ndayishimiye na cyane baciye kuri chaîne YouTube ya Umukubito TV ya Agayere Isidori Mbayahaga yabivuze kandi Isidori Mbayahaga yabigize ururirimbo witwa Dione Irakoze yahoze kandi mu gisirikare arasira
ngo Uvira ntiyizera ifatwa na ngo avuga ko itazigira ifatwa n'uyu muhari witwaje ibigwanisho, ngo niho kandi hazobera intambara ya mwisho izoheza iyi migwi yitwaje ibigwanisho. None uyu mugwi witwaje ibigwanisho waraye winjiye atanusoro na rumwe ruyitangiriye. Abasoda b'Uburundi bari baraye bakuweyo. Rwabaye urukurikirane rutangaje ku munsi w'Imana ku mugoroba, aho umuhari witwaje ibigwanisho wafashe ahitwa Bwegera. Aho niho hahora kandi hari icicaro c'umukuru w'ingabo z'Uburundi, Komanda Division Colonel Jeconias niho imbere. Jeconias niho imbere kandi ntiyarindiriye ko bamufatana icicaro ciwe, yategetse abo bari kumwe kujabukira mu Cibitoke bagenda batwaye ibikoresho vyose. Brigade ya kabiri de BD Tafoko igizwe na batayo zine ari nayo kandi yamucungera acukimwe ndetse n'uturere twegereye, nayo yarahunze ku wa mbere ijabukira mu Cibitoke baca bayijana ahitwa ku Mudubugu. Aho ku wa mbere kandi uyu muhari witwaje ibigwanisho waciye ufata ahitwa Sange mw'ijoro kandi irara igeze ahitwa Kiriba ku birometero 16 vya Uvira. Ejo ku umugoroba uyu muhari witwaje ibigwanisho kandi wari winjiye igisagara ca Uvira. Imbere y'uko uyu muhari witwaje ibigwanisho ushika, ingabo z'Uburundi zari zamaze kujabukira mu Burundi ziciye mu Gatumba. Ejo ku mugoroba kandi ku murango Gatumba yari iteye ikigongwe ingabo nyinshi cane z'Uburundi, zimwe zari zaciye zija munwa ku Mudubugu. Amasoda kandi bashika baboneka ko barushe cane, ariko kandi binjiye mu Gatumba bakaca bakora umunsi mukuru. Mu majambo yabo wumva bivugira ngo nta kundi twaneshejwe, ariko kandi Imana ishimwe ko tuje turi bazima tuvuye iyo rwotera izuba. Bamwe baratelefona abo bazinanye ngo babasange Gatumba bahimbaze ko barokotse. Brigade zine n'igihe zari zaraye zijabutse, niyo kuvuga ko hari hafi abasirikare 10,000. Bishoboka gute ko abasoda 10,000 baturugamba batagwanye? Aho niho hari ikibazo gikomeye cyane. Nta musirikare anesha intambara atiyumvamwo. Abasoda 10,000 bafise ibirwanisho bikwiye, bashatse kugwana koko bamara amezi n'amezi, ariko kandi icabonetse nuko ata na hamwe bano basoda bigeze bagwana vy'ukuri mu ntambara yari imaze indwi irenga gato mu kiyaya n'udusozi duhanamiye Rusizi. Buri munsi umugwi witwaje ibigwanisho wagiye urafata ibisagara bitandukanye bito bito: Kamanyora, Rubarika, Rurambo, Katogota, Ruvungi, Bwegera, Sange, Kiriba. Aho hose abasoda b'Uburundi bagumye bahunga. Uburundi bwarateye amabombe atari makeya na cane kuri Kamanyora. Umugwi witwaje ibigwanisho nawo kandi wakoresheje cane amadrone ikanagerageza gutumbereza abarongoye ingabo. Urupfu rwa komanda wa batayo Tafoko ya munani Liyetona Koloneli Atanazi Minani rwaraciye ivutu abasirikare mu nyuma, hakurikira igitero cakomerekeje rwose komanda wa batayo ya 18 Liyetona Koloneli Patrick Manirakiza. Kugeza uyu munsi Liyetona Koloneli Manirakiza aracari muri koma mu bitaro Tanganyika keya vy'i Bujumbura. Woba ubwoba bwo kuburira abasoda benshi muri Uvira. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratinye rwose ko abasoda b'Uburundi bashobora guhonera mu gihugu ca Kongo. Ikiganiro ca Fokode co ku munsi w'Imana uheze cari cashimitse cane ku ngaruka gutsindirwa muri Uvira
bizogira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ico kiganiro kandi caranasohoye ibanga ry'ingene hariho abakeba ba Evariste Ndayishimiye mu ugambwe ndetse no mu gisoda bari bifuza uwo mukenyuro wo gutsindirwa muri Uvira kugira ngo bafatireho kumukura canke kumubuza kwitoza muri 2027. Abasoda nta morale bari basigaranye iyo okugwana. Mu ntango Evariste Ndayishimiye yasa n'uwiteguriye intambara ariko kandi ikomeye. Indege zizanye ibigwanisho zagumye ziza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege zindi zazanye abasirikare b'u Burundi bavuye mu gisagara ca Kindu no mu gisagara ca Karemi mu makambi yose y'igihugu, keretse kandi BSPI icungera umukuru w'igihugu ndetse na PEMU icungera General Prime Niyongabo. Abasoda basigaye bose bariko barategekwa kwitegura ngo baje muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Hirya yejo umushikiranganji Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yatangaje imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko Burundi butazihanganira na gatoya ikintu cose cotera Burundi canke ahari ingabo z'u Burundi. Yari yamaze kugabisha igihugu kibanyi c'u Rwanda. Niho ku wa mbere vyahinduka abatwa ingingo yo gutahura abasirikare mbere benshi banataha mu kajagari nta ngere bigera brigade yo mu mitumba ya Haute Plateau niyo hari ibice vyayo bikiriho birataha biciye Baraka yo ntirafatwa. Hanyuma kandi bibandaniriza mu kiyaya Tanganyika. Aho ntiwo kwibagira kandi ko kuva kuwa mbere abasoda ba Congo FARDC insoresore zitwa Wazalendo ndetse na FDLR batangiye guhunga Uvira, bamwe baja mu Burundi abandi babandanya za Karemi. Uvira yuguruye imiryango myinshi kuri uyu mugwi utwaje urwanisho. Ufashe Uvira biroroshe cane kubandaniza mu bumanuko bwa Congo za Karemi ndetse na Katanga. Abahinga mu vy'intambara ndetse n'abahinga mu vya politiki nga mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko vyoroshe kandi kubandanya no mu zindi ntara za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Hari kandi bikeka ko M23 AFC ubu igiye korohererwa gufata ibindi bice binini na cane cane vya Kongo. Uvira inakora ku kiyaya ca Tanganyika, ikaba kandi ikora ku kiyaga ca Tanganyika. Ubu umuhari utwaje urwanisho nawe nyene ugiye koroherwa mu bijanye no kwiyunguruza canke kunguruza ivyo ukeneye ikoresheje ikiyaga Tanganyika. Hagati aho kandi kuva ejo Burundi buhana urubibe n'uyu mugwi utwaje urwanisho. Uruhande rwa Kongo, imbibe z'u Burundi na Kongo ubu zigenzurwa n'uyu mugwi utwaje urwanisho. No kuvuga ko hagiye kubaho ikibazo gikomeye mu vy'ubutunzi. Uburundi bwari busigaye bushora ibintu byinshi muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo biciye Gatumba. Uyu mugwi witwaje urwanisho nawo niwaca wugara rubibe bizogira ingaruka mbi cane ku Burundi. Ni nkuko ibihangange bigiye guhomba ubutare vyahora vyiba muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ufise Uvira uba ushobora kubangamira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Leta ya Ndayishimiye igiye kwiga kubana n'uwo yagize umwasi. Igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yiyugarira ko agafunga umupaka umuhuza n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, twarahanuye uduti nyabuna nta gihugu cugaranye pays enclave ciyugaranira ko imibibe. Intwaro yafashe ko ari imvugo y'umwasi. Ivyaraye bibaye Uvira bigiye gutuma Burundi buba bwugaranywe kuva mu gice ca Muyinga kubandanya gushika mu Gatumba. Intambara zahahora nka Muyinga, Kirundo,
Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura rurale zose zigiye kuba zugaranye ku rubibe ruja hanze. Niyo kandi uyu mugwi witwaje urwanisho wobandanya kumanuka uzoca wugara no ku urubibe rwa Tanganyika, Rumonge ndetse na Nyanzarake. Ubwo koko abatwara Uburundi bariyumvira neza ingingo baza barafata. Nta ntwaro n'imwe yari bwamaramaze Uburundi nk'iya Evariste Ndayishimiye, nta ntwaro yari bwakwegere Uburundi nk'iya Ndayishimiye Evariste, nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Kuri ubu rero Ndayishimiye akaba ari mu gacere kadasanzwe bivanye n'uko ubu ngubu imipaka yose ishobora kugarwa, ndetse isa n'isaha M23 ishobora gufata Uburundi igaca ishika Bujumbura ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigize Uburundi. Ayo rero niyo makuru yarazenutse avugwa ku rubuga muri iki gitondo. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko turabashikiriza kuri isaha dusuzurire ngaha, gusa turaza gusubira mu makuru araza kuba agezezwa. Ejo ndabibutsa mu twende suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana makuru n'ibiganiro bya minsi yose turiko turabashikiriza. Reka kandi dutere yambu abariko dukurikira bari mu micungo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu ntara zitandukanye uko ari zitanu zashyizwe ko mu ndinganizo shasha y'intwaro, mu ntara ya Bujumbura, intara ya Gitega, intara n'izindi ntara zose ntabashe kudondora nka Burunga ndetse n'izindi zisigaye zose nadondoye zigize Uburundi. Abari mu makomine atandukanye, ibisigara bitandukanye, amazone atandukanye, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dutere yambo abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, umugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda rero Kigali, abari mu manuko, mu buraruko, mu burengero ndetse n'ahandi hirya n'ino hatandukanye, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.